Mwaramutse neza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, twongeye kuramutsa tunabifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze mu makuru azindutse ariko aravugwa, abatwumviriza cyane cyane badukurikiye hano kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Bururi News TV. Mwese turabahaye ikaze, tubifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu, tukaba turi ku igenekerezo rya 7 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Mwese turabahaye ikaze mu makuru azindutse akomeje kugenda aravugwa, amakuru by'umwihariko twibanda ku bigo bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze rero, by'umwihariko amakuru yacu dore ingingo nkuru araza kugenda yibandaho. Mu misi mikeya iheze rero nibwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yagendereye igihugu ca Zambia. Iki gihugu ca Zambia kira gisanzwe gifisanye umubano mwiza n'igihugu c'u Burundi. Icyakora abanyagihugu b'abarundi bahere babarizwa muri Zambia barakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icyo gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari muri icyo gihugu yasabwe na bamwe mu bayobozi ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratubwira. Byavuzwe yuko rero by'umwihariko bamwe mu banyagihugu baherereye muri icyo gihugu ca Zambia bakomeje kugenda by'umwihariko basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ko yobafasha, akabasha by'umwihariko kuba yobasabira kuba bakomeza kuba bohabwa umutekano mu gihe bakomezaga kugenda bicwa, abandi bagakomeza kugenda barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Icyo gihe yabemereye yuko agomba no kubibafasha, ndetse gushika none by'umwihariko yaje kuhava yemereye amatoni ashika kuri 5 y'ibifungurwa iki gihugu ca Zambia. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusomira nuko by'umwihariko ibi bifungurwa byavuye nga mu gihugu cacu c'u Burundi bikomeje gutera impaka ndende, ndetse bikaba bikomeje gukwegera by'umwihariko bikaba bimaze gukwegera abanyagihugu baba muri ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta cyane aravuga ko by'umwihariko iki gihugu ca Zambia gikomeje kugenda kiratuma abanyagihugu b'abarundi bahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta cyane kandi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko by'umwihariko abanyagihugu b'abarundi bakomeje kugenda baricwa, abandi bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe ku munsi w'ejo rero hakomeje kugenda harerekanwa ndetse haranagaragara uburyo ngaha muri kino gihugu ca Zambia hakomeje kugenda by'umwihariko haragaragara umukwabo ukomeje kugenda uratwara abarundi, abanyagihugu barenga 100 amajana 200 bakomeje kugenda barapfa barahura n'ibi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yihuta adushikira. Ni mu gihe kandi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi abanyagihugu bakomeje kugenda bishimira iboneka ry'igitoro bamaze kugenda bararonka nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Abanyagihugu kandi barakomeza kugenda bashimira ndetse banagaragaza neza ko igihe kigeze kugira ngo babashe kuba bova by'umwihariko muri bino bibazo byose bari bamaze igihe barimo bigendanye n'ikena ry'igitoro nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga. Nubwo kandi amakuru yihuta avuga yuko igitoro catangiye kuboneka bishingiye ku makamyo by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, zamaze kugenda zirashika mu gihugu cy'u Burundi zipakiye igitoro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta cyane by'umwihariko aravuga yuko by'umwihariko ibintu bigendanye n'igitoro bigiye gutangura gukemuka, ariko gushika none by'umwihariko hakaba hakigenda haraboneka abandi bantu bakomeza kugenda by'umwihariko baragira uruhare by'umwihariko mu kuzana igitoro cya magendu mu ntara ya Ngozi. Naho rero muri komine ya Ngozi ku igenekerezo rya 5 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 mw'ijoro rero niho haje gufatwa litiro 550 litiro 650 y'ilitiro nyine z'igitoro bipakiwe ku moto zibiri nk'uko biriko biratangazwa.
iki gitoro kandi nubwo baciye by'umwihariko baracyambugwa ndetse bakanajyanwa ku nzego zijejwe umutekano, amakuru yihuta cyane aravuga ko by'umwihariko abo ngabo bahise banyuruzwa ndetse by'umwihariko n'amamoto yabo nta muntu azi aho aherereye, ndetse na bamwe mu bayobozi bakaba aribo bashije kuba bo kwitwarira icyo gitoro. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko aho abategetsi bakomakomeye hirya no hino ku isi bakomeje gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugerageza by'umwihariko gusoza ibibazo by'umutekano muce cyane bikomeje kugenda biribasira iki gihugu, ndetse by'umwihariko no kuyoboka inzira z'ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohosha umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara, cyangwa se umwuka mubi ukomeje kugenda by'umwihariko uratutumba urafata n'indi ntera nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Turabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye ijya nino mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabahaye ikaze cyane ngaha kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Tubabwira ngo niba utarapyonda ko ahanditse sabone pyondaho kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikiriza. Amakuru rero reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, babwira ngo ndabifuriza na weekend nziza cyane. Honorable Hagatogwasa wamaze kugenda ashimangira yuko by'umwihariko yamaze kugenda ashimangira ko by'umwihariko azitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, nubwo kandi ku ruhande rwa leta batifuza yuko yakongera by'umwihariko yakongera kwitoreza icyo kibanza nk'uko bikomeje kugenda aragaragara. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko nuko uyu mugabo yamaze kugenda arashyira ubutumwa ahagaragara, ndetse akaba yaje kugenda ashimangira ko adatewe ubwoba na CNDD-FDD ndetse n'abayirongoye, akomeza kugenda ashimangira ko yiteguye 100% by'umwihariko guhangana ndetse by'umwihariko no gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yokongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Mu matora aheruka uyu mugabo by'umwihariko yabashije kuba yoza akurikiye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse gushika none bamwe mu bantu bakomeza kugenda by'umwihariko bakurikira ubuzima bwiwe bimeze neza yuko rero uyu nguyu Agatogwasa yamaze kugenda arafata icemezo by'umwihariko arafata icemezo cyo kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bamwe kandi bakomeza kugenda bavuga ko rero uyu mushinga amateka Honorable Agatogwasa by'umwihariko yahoze arongoye CNL ashobora kuzotsinda n'amatora mu gihe by'umwihariko yoshiri imbere abantu bijya muntu akarorero by'umwihariko umushinga amateka Fabien Banshijyanino nk'uko biko biratangazwa. Mu gihe abanyagihugu rero by'umwihariko batari bake rero bashima bimwe mu byakozwe n'umugambwe CNDD-FDD, ariko kandi muri iyi manda iriko iragana ku musozo ibintu bikaba byarazambye by'umwihariko mu myaka iheze cyangwa se muri imyaka ine nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi, by'umwihariko abantu bamwe na bamwe cane abanywanyi ba CNDD-FDD barakomeza kugenda barashima banavuga ko rero igihugu coteye imbere, nyamara abandi banyagihugu bo bakomeza kugenda babigaya, ndetse hari n'abandi banegura iby'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wakoze, na cane ubwicanyi bwari monogoje inzara mu gihugu, ubukene buri monogoza ku ntwaro ya CNDD-FDD ku isonga by'umwihariko bitandukanye nuko byahoze ku ngoma ya Petero Nkurunziza nk'uko biko biratangazwa. Kuko kandi bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se bikomeza kugenda biravugwa bati tubivuge tunabisubira hano mu gihugu c'u Burundi harakenewe impinduka, na cane ubutegetsi buhari bukwiriye guhinduka bwanze bikunze, hakaza rero ubutegetsi bushasha. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rero gusubira gutwara iyindi manda y'imyaka 5 hano mu gihugu c'u Burundi hashobora gutera gute, ashobora kuzoba ibihe bigiye bitandukanye bibi cyane. Igihugu c'u Burundi koko by'umwihariko nta mfashanyo cyahoze kirakenera cyane, ariko ubu ngubu kirimo kirayikenera mu buryo butigezwe bubaho. Burya mu myaka 5 iri imbere by'umwihariko atamfashanyo zavaga hanze, ariko ubu gushika none kuri iyi manda ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye arakomeza kugenda yifashisha ibihugu bigiye bitandukanye.
by'umwihariko nk'uko biriko biratangazwa Ubushinwa, China ndetse n'Uburusiya rero nibyo shobora gukomeza gutunga abanyagihugu b'u Burundi. Ibyo ku bwacu rero by'umwihariko bisa no kurota ku murango, ariko kandi hari aho byokunda. Honorable Agatogwasa yahoze arongora seneri aramutse aje yohindura ibintu by'umwihariko, ariko ibintu nubwo ibintu bikigoye agaca iyo bihindura. Umugwi seneri kandi by'umwihariko wamaze kujya mu kwaha kwa CNDD-FDD by'umwihariko urobegwa itandukaniro rero ry'umugambwe hamwe n'umugwi wigenga nyuma yuko waje kugenda urambugwa uyu Honorable Agatogwasa dusubire rero kuba abanyagihugu bati dusubire kumwipfuriza kubandanya arabaho rero umugambwe CNDD-FDD rero warananiwe mu myaka iheze yose irangiye, ariko kugira ngo Imana aniyamuha amahirwe rero yo kuyobora igihugu cy'u Burundi azobere igitangaza abarundi mu guhindura ibintu ibyo CNDD-FDD yashize ibufaru nyakubahwa muze mubishire iburyo. Aba ni bamwe mu banyagihugu ndetse n'abandi banywanyi basanzwe barakurikiranira hafi by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Uyu mutama rero Honorable Agatogwasa yakomeje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko yoba yiteguye ndetse yoba yiteguye gukora byose bishoboka mu rwego rwo kugira ngo abashe by'umwihariko kuba iyo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Icakora kandi bamwe mu banyagihugu biteguye kwinjira mu matora baravuga ko rero baratewe impungenge ndetse n'igishika n'umutima uhagaze mu nyuma yuko rero hakomeje kugenda haragaragara ndetse by'umwihariko hanavugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta, amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko by'umwihariko batewe impungenge n'uburyo bamwe mu bazotegura ayo matora ari bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD gusa, bitandukanye by'umwihariko nuko mu bindi bihugu rero babasha kuba botegura amatora. Ahangaha mu gihugu cy'u Burundi birakabije ndetse birakomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru yihuta cyane cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abanyagihugu rero kandi bakomeje kugenda bavuga ko biteguye gushigikira ndetse no guhereza amajwi yabo yose uyu nguyu Honorable Agatogwasa. Uyu nguyu kandi bivuga ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe ku ruhande rwiwe yoba ariko arakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yomuca intege ndetse azabashe kuba yomuzitira kugira ngo atazabasha kuba yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe by'umwihariko hari amatohoza yabaye mu banyagihugu bagiye batandukanye maze bagaragaza neza ko rero uyu mugabo bo bamufisiye ikizere kurusha nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ugereranyije n'igihe amaze arongoye iki gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi mu myaka ine rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amaze akirongoye carahuye n'ibizazane byinshi cyane bigiye bitandukanye. Burunga kandi habagize imigwi CC mu makomine 7 agize intara nshasha ya Burunga barakonjejwe amapikipiki nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi seni rero urongowe na Prosper Ntahorwamiye bakoranije kuri uyu wa kane uheze rero igenekerezo rya 5 ukwezi kw'icyenda umwaka 2024 ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Abagize imigwi y'amatora mu ntara n'amakomine 7 agize intara nshasha ya Burunga. Iyo nama yahuje rero abajejwe intwaro, indero ndetse n'abaserukiye inzego z'umutekano no kwivuna abansi, ikaba rero yaratunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe rero ingene hazotorokanywa ibibanza bizokoreshwa mu kwandika abazitabira amatora y'abajenama ndetse n'imitumba abazoja mu marongora amakomine, abashinga amateka hamwe n'abakenguruza amateka azoba muri Rusama umwaka wa 2025. Mwomenya ko rero ibibanza bizoba ahanini cyane bigizwe n'amashuri, basabwa rero kwisunga indinganizo shasha cyane y'imitumba, amazone, amakomine ndetse n'intara nk'uko biri mu itegeko rishiraho rero indinganizo shasha cyane y'intwaro mu gihugu nk'uko biko biratangazwa. Inama iheze rero kabaye akajyo keza ko kuronsa amapikipiki abo bagize rero imigwi itunganya amatora muri iyo ntara nshasha ya Burunga mu ntumbero yo kubafasha koroherwa
gukenerwa rero mu gutunganya ayo matora nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora bamwe mu barongoye imigambwe igiye itandukanye barafise igishika ndetse by'umwihariko barafise n'umutima uhagaze mu nyuma y'uko rero batigeze barahabwa amahirwe yo kuba bashobora kuba bo kwinjira mu bashobora kuzotegura aya matora nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Nkuko kandi bikomeje kugenda biratubwira, Zambia ubundi ni igihugu gishanze kiba kibamwo abarundi batari bakeya, ariko imyidogo y'abarundi ni myinshi cyane muri kino gihugu, muri kino gihe muri Zambia, mu nyuma y'uko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hariho abarundi binjira muri Zambia bafise ibyangombwa byose ku mupaka rero bakabareka, ariko kandi bamaze kwinjira gato rero bagafatwa n'igipolisi bagafungwa. Harimo kandi abanyagihugu b'abarundi benshi cyane binjira muri Zambia kurondera akazi, bamaze gushikayo rero ibyangombwa bigata igihe rero abo ni benshi cyane kandi barafise ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hariho kandi abarundi bashoboye gushinga imizi muri Zambia bafiseyo rero amaduka cange se badandaza mu maduka yaho, aho biraza rero biracamwo bagahura rero n'ibibazo by'umutekano, bamwe bagafatwa giturumbuka bagafungwa, abandi bakanyagwa ibyabo, hari n'abakomeje kugenda baricwa. Abarundi bahura n'ibibazo rero muri Zambia, basaba nuko rero atawubanezwe ntibagire gitabara cyangwa se ngo bashe kuba bogira ubafasha. Mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero yari araganira n'abategetsi ba Zambia, yoraba akagaruka rero ku bibazo by'abarundi muri Zambia, ntaje kwitwararika rero gusa ingene ibifungurwa byaguzwe na Anagesa byoja gutabara abo muri Zambia, ariko akihoza ico kibazo c'abarundi bari muri Zambia, haba ibijanye rero no korohereza abarundi binjirayo kurondera akazi ndetse no gutanguza imigambi y'iterambere, haba ikibazo cy'abafungiwe mu busho bwa Zambia kubera impapuro zataye igihe, haba n'ikijanye n'umutekano w'abarundi muri Zambia. Abatwara Uburundi rero barivugira ko rero atakazi bagifise, baha rero ugwaruka, kandi by'umwihariko bararyoherwa no kubona rero abarundi baba hanze babafasha mu iterambere ry'igihugu ndetse n'imiryango. Ni byiza ko rero leta nayo yitwararika abarundi iyo bari muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye, baragenda barafashwa. Ubwo kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari ari muri icyo gihugu ca Zambia, yaje kwakirizwa ibibazo bigiye bitandukanye, ishavu n'agahinda birafiswe n'abarundi babarizwa muri icyo gice. Icyakora kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kubizeza yuko rero agomba kuza kubafasha uburyo bwihuse. Amakuru yihuta cyane, amakuru akomeza kugenda aradusumira, nuko abo barundi by'umwihariko n'ubu ngubu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mu nyuma y'uko kandi ibifungurwa bari bamaze kugenda barakwa, abari nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari yamaze kugenda arabemerera, yari amaze kugenda abibashikiriza. Ubu gushika none by'umwihariko ibifungurwa byotanguye kugenda biragwa nabi abanyagihugu ba Zambia, ubu bakaba bakomeje kugenda hariho aravugwa inkundura y'amarozi uko biriko biratangazwa. Icakora abategetsi ba Zambia bakomeje kugenda bamwe na bamwe bamagana izo mvugo by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Izo mvugo by'umwihariko zikomeje kugenda ziratuma ibintu bishobora kuza guhinduka nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivugwa. Bavuga ko rero by'umwihariko atari ibintu byiza kuba bokumvikana bariko barasebya cyangwa se baratuka baranabwira nabi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye waje akabahereza imfashanyo. Icyakora benshi bari babikwenye bavuga ko rero batumvikana uburyo by'umwihariko igihugu ca mbere gikenye mu isi by'umwihariko kiriko kirafasha igihugu cya Zambia. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amasaso yumvikanye mu ijoro Iminembwe, hakaba haje kugenda haranamenyekana impamvu. Ahagana mu isaha ya 4 z'ijoro rero ryaraye rikeye rishyira rero kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 7 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024, nibwo muri centre ya Minembwe haje harumvikana urusaku rw'imbunda nyinshi cyane, ariko rwumvikana akanya gatoya rero mu bice rero by'umuntara ya Kivu y'Amajyepfo. Arasanzwe hakorera abasirikari b'abarundi bakorana n'imihari igiye itandukanye mu kugwanya umuhari wa Red Tabara.
Amasoko yacu kandi aravuga ko rero urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu kanya katarenze iminota 10, ariko ubwo ngubwo zarasarwa ubwo harasarwa rero harimo humvikanamo amasasu yarasarwa, harimo humvikanwamo n'imbunda ziremereye cyane nka machine gun n'izindi nto zo mu bwoko bwa AK47. Irakiza Aimable uherereye rero mu nkengero za komine Minembwe yabwiye abamenyesha makuru bacu ko impamvu y'iraswa y'izo mbunda rero byavuye ku kuba rero hari abasirikare ba FARDC bakorera muri ivyo bice rero batahembwe mu gihe abandi bo rero bari bamaze kugenda barahembwa. Gusa ntiyabashije rero kuba yomenya umubare bahembwe ndetse n'uwabatarahembwe, ariko nkuko rero Irakiza yakomeje kugenda arabisobanura, yagaragaje ko rero by'umwihariko kudahembwa ko bamwe rero muri aba basirikare bakorera muri ibi bice rero byo muri komine ya Minembwe biri mu byatumye haba iri raswa ry'amasasu menshi cyane, kandi avuga ko rero bayarasaga mu rwego rwo kugaragaza akababaro ku bayobozi babo nk'uko biriko biratangazwa. Ikibazo cyo kudahemba abasoda gikunze kwigaragaza no kwibonekeza ku basirikare benshi cyane mu ngabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahanini bikaba rero bikunze kuba cane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cane. Mu ntanguro z'uyu mwaka ahangaha rero mu Minembwe abasirikare bamaze hafi amezi ashika kuri 4 ari n'abatarabona by'umwihariko agashimwe kabo, kugeza ubwo rero binjiye amashengesho batangira rero gutakambira Imana yo mu ijuru kugira ngo ibibafashemwo. Si uwo mwaka gusa rero kuko n'umwaka uheze byarabaye mu gihe ibingibi byari byashize abanyagihugu baturiye muri icyo gice rero mu rujijo. Ubu ngubu biravugwa ko rero mu Minembwe hatanguye kugenda haratekana. Icyakora kandi haravugwa by'umwihariko gahunda zigiye zitandukanye zigendanye no gutegura amaoperasiyo akomeye cyane, amaoperasiyo ahuriweho ashobora kuzahindura ibintu muri kino gihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta cyane arakomeza kugenda aravugwa ndetse akanagaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi amakuru akomeza kugenda aravuga ko by'umwihariko ho bagiye gutegurwa ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzaza byibasira kiriya gice cyane umuhari wa Red Tabara kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi Red Tabara nayo isanzwe irakorera ngaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ikomeza kugenda igaragaza ndetse nerekana neza ko yiteguye guhangana n'ibitero byose bishoboka ndetse izigwanaho nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Twongeye gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda haravugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Uwiteka abahezagire, mugire weekend nziza.